Darcy. Karibu. Swag. Ça va. Meze. Cyane. Sawa. Kuva kera nshaka gukorana nawe. Karibu cyane iwacu. Kabisa. Uko tayari rero dukorane ku ijob. Ndi tayari cyane. Neza cyane. Yego, namwe ni nkora. Nukuri turashima vraiment urayibona vraiment tiba toujours ya mashima urayibona. Ni sawa cyane. Yego. Ndagusanze bikora eske hano ukuhakorera ibiki exactement? Bon, twebwe cyo dukora ngaha turi premièrement turi ba photographe ni team amwagende mu team yitwa Swag Pictures hamajewe nitwa Arcus ndumwe mu photographe bagize team ya Swag Pictures kaba nongera research imbere amategeko ego amategeko ni njye ego cyane safi ego okay bon Swag Pictures ni equipe irimwo abajene batatu ba photographe ego dukora kuvyeke vya photographie, videographie, graphic design ego ibintu nk'ivyo. Uvuze ngo muri abatipi batatu none mwagiye hamwe mavuga ati kadukorane hamwe canke mwagiye muratorana ati kuno utubwiye ukuntu byatanguye? Okay, murakoze. Bon, Swag Pictures ukuntu yatanguye bari abajene batatu twiga ku ishuri rimwe hama twisangamo iyo mpano yo gufotora hama tuvuga ati pourquoi bon tutoja hamwe hama tugashira hamwe izo mpano zacu hama nuko turabishira mu ngiro tuva mu majambo tubishira mu bikorwa yego niho byavuye iryo uko kuja hamwe kwa abajene batatu yego ubu ntubona tugeze hano rero. None uwo mwuga rero gufotora mwace mutangura umwaka mwawutanguriyemo? Twatanguye mu mwaka wa 2017. 2017 niho kumenya nabwiye ko twahuye hama tubona ko dufise iyo mpano yo mu 2017 niwo mwaka byitwa ko dushaka ko bitanguye neza nuko twagiye hamwe hama 2019 tutangura nk'umuga professionnel yego. None ndagusanze uri ku ijob bo ndakunda kubona ufise amafoto meza vraiment ufotora neza twirike ingine genre ibirungo mushiramo ukuntu mukora amafoto kugira ngo n'ubundi murabamenye yuko bijya ibintu vraiment ni swaga bikora. Okay, murakoze. Bon ahanini urumva akazi kose karategurwa urumva iyo tuvuye kuri terrain tuba twafotoye inyuma rero ko tuva kuri inyuma yajya ama image tuba twafashe kuri terrain niko kuza nko mu gikoni gukinjika ibyo tuba twakoze ego basha mwavyumvise ni gukinjika ego niko tuza rero dusoma machine muri ama machine rero hari ama logiciel dukoresha kugira ngo duhinyanyura ry'amasanamu niko muza muyabona mu nyuma zameze kujya ego. Okay, naganda kubaza ati ubwawe wowe nyine ufotora hari amafoto vraiment nawe ufotora ukavuga ati amafoto vraiment nakajagari ushaka kuyambwira dimwe si wowe yibuka ugati je vraiment nafoto ya mafoto ya na vraiment ndavuga ati ego na je diswaga vraiment ndiyemeye. Bon ifoto yose umuntu particulièrement je fotora ibifise ikivuze bivanye na bufotora canke aho uri rero ego sinoja vuga ngo umufoto yose ufotora ngo ndayaha insiguro imwe canke anjohera co kimwe mugaseve hari amafoto nafotoye ugasanga ati uyu munsi vraiment natabuye ego aba photographe dufise sense dukoresha twa gutatura bitatabuye no munsi natatuye ego rero sanamu zirahari ego. None ushaka kumbwira nk'abaheba usanga bagorana mu gufotora? Bagorana? Hari usanga bagorana gufotora vraiment ukavuga ati gira ipostere gira wapi? Bon je particulièrement uko nkorera cyane mu domaine ya mariage rero bon bitaretse ko izindi tuzikora turazikora mugabo niyo turimo cyane rero nko mu domaine mariage wana ko dufotora abageni kenshi ava yuko mfotora umugeni canke ndabahamagara tukayaga kuko biraryoshe gufotora umuntu mwayaze kugira ngo niyo mwahura birabasha ko nshaka kumubwira ngo hindukize gutya cyangwa ngize gutya atamasoni rero mugiye mu ifoto hatabaye mu isoni biroshe kuronka ifoto nziza biroshe ko ndakubwira akantu gatwenga hama nkaba nagakabtiye rero nico
niho usanga biva ko kuronka amasanamu meza. Okay. Nyagiye usanga yidoga ati ngo amafoto nabi kandi ari we yagize amaposteri nabi cyo gasanga ibintu byo nibipanze neza barabishika. Bon ivyo bishika cyane ku bigeme. Kubigeme umva base utu nk'ikintu ca maquillage ugasanga wamuhaye ifoto maquillage iboneke neza mugabo hanini sitwe biva kurumva udufotora ikintu kiri khayere gihari apana ko tukuremo kundi kuntu c'est vrai harabikora mugabo twebwe dukunda ko ukumeze ego turahinyanywa tugashamo tundi tuntu twiza mugabo ubwo muri naturel ukuri ego ariko itagenda neza twikubwira byo navavuye ko tugufotora nimba ari makeup itagenze neza gabanya tukayikubwira kare apana ko tuza kwikubwira muri resultat yanyuma ego vraiment ndaryohewe cyane gose ariko baba si mubibwira avant yuko mu bafotora ni byiza cyane gose kugira ngo meme ntaze kubate ko amashari woce nk'ishavu mu bafotora nawe kandi warubije kumubwira kare ego ushobora kutubwira nk'ama event maze gufotoramwo hano mu Burundi. Hariho evenement iyo nibuka nahereye ko igihe hariho igihe abasauti solo baza mu Burundi niyo wahereye ko ego nibaza ko evenement mbere nahereye ko gufotora watanguye heza ego nibaza ko yari evenement niyo twatanguye gufotora ngiye amafoto muzabona kuri page account yacu ya Instagram ariko muragiye kuyabarasanga ego arasanga kariko hariyo concert ya Dudu hakabaho hariyo duheruka récemment ya twatanzemo sponsor ya Pam Channel TV ya meilleur gâteau de Bujumbura hariho ni ya nomination ya Miss University Burundi ego nibaza ko arayo. Okay none swag muri no domaine yanyu umwuga wanyu eske muko mabona yuko muko muronka isoko kuko ugiye kuraba usanga abantu basigaye bafotora muri mwabaye benshi pana benshi gose murahari vraiment tuka mubona isoko ryo bari hari ko benshi bakora ujamo mu mwuga wo gufotora. Isoko rirahari kandi cuvuze ntubeshe n'ivyo muri iyi minsi hari abafotografe benshi mugabo umwe wese bica bivana nako dusanga mu isoko arabadandaza benshi ugasanga mwese mudandaza ikintu kimwe bica bivana nawe n'akabijyo ukoresha muri iyo job yawe ukora eske ingene ufata neza abakiriya ingene wowe akazi kawe ukora difference hari hagati yawe yituma je no gucagura wowe nguje kumfotora sincagure kanaka donc twese dutandukanye ukuntu twubahisha akazi kacu n'ingene tubikora yego. Akunguko rero mukaronka mune nk'akahe? Akunguko karahari kuko n'umwuga utureshejeho umuntu ashobora gusatisfiza ses besoins partie y'aka kazi kandi turashobora no byo dukora turariha amakori kwinjiza igihugu kikabenefisa ku byo tuba turiko turakora kandi murabona naho tuba dukorera turashobora kuriha amabiro dukoreramwo mbere no mu muryango umuntu akagira ico atereye. Tugiye kuraba kera haba photographe nyine bafotora iki mugabo rero muri iyi myaka y'ubu turimo mwinga muje mufisi nkomezi nyinshi mutanga amafoto meza n'akaye kabijya mwege ba photographe mufisi cyangwa maje mufisi. Akabijya nibaza kuba gahari urabona kera premièrement amafoto sinzi ko bibuka haba hari abafotografe baza nko muhira bakagusanga muhira utamuhamagaye akaza akadodora mukabafotora ifoto les photos bazitanga sur papier waramurindira akaja kuyogesha akayigwa sur papier ugasanga umuntu mu nzu atunze les photos sur papier mugabo ku ma telefone ugasanga ntazafise. Bon ico nibaza ko revolution mbere habaye ubu amafoto turashobora gufotora tukayakurungikira ku telefone apa gushaka kwashira ku papier ukasha no ku telefone. Hama indi revolution yabaye ni ku magiciel dukoresha mu gutreta amafoto. Kera ivyo nivyabaho ifoto umuntu ko ari gufotoye no kuyikuzanira donc nta kintu cyitwa editing cyahawe ego urumva kandi ikindi n'ama evolution ma appareil yabaye. Hama ikindi hagiye haraba ni abajene bubu baritaho kwiga uretse ko hano mu Burundi atashuri
twita ko dufise ryigisha photography mugabo umujene ashobora kuja kuri internet akiga ico kintu ca photography agakurikirana des tutoriels hama akaza gukora quand même afise notion ibintu agiye gukora niyo evolution novuga ko yagiye aba fatiye no kubihe biheze mugiye kuraba rero uyu mwuga musanzwe mukora nta mariage ashobora kuba ataba photographe meme n'ibikorwa byo muri leta hagiye bidakorwa atama bo bisaba ko bategetse gufata amafoto antuko umwuga mukora vraiment uri professionnel kandi mwiza cyane abantu benshi bakunda umwuga wo gukunda Jean musige mufotora umufata amafoto meza cyane none ushaka kumbwira nk'ingorane usanga muhura nazo ingorane navuga ko duhura nazo muri aka kazi mu mwuga dukora fatiye kuri mariage kenshi turaja gukora muga ugasanga umva iyo tujya gukora tuba twateguye akazi twagize planning y'ibintu zo gukora wateguye scripting ene abageni uza kubapanga ati ntangura kuri ibi wabihaye n'umwanya biza gufata kukumva umugo twinze twitwa professionnel nuko tuba professionnel no ku mwanya tu kugira ngo nitwice umwanya rero mugabo ukasanga hariho abantu bitwa bo muri komite baratubangamira cyane ugasanga ugitangura gusetting ivyuma akaca kubwira ngo sigaje iminota 5 ari ugitangura gusetting ivyuma rero ukiyumvira muri ivyo minota 5 kuza kuba first utaraheza kugira ivyuma panga abageni umva ni ikintu kibabaje cyane kandi ugasanga wowe imbere muri contrat imbere kuvugana n'abageni bari mwafashe umwanya wo kuganira kuri ico kintu hama yindi ngorane novuga ko duhura nayo ni yo kurihwa urumva après iyo travail yose dukora kuri terrain turafata undi mwanya wo kubikora ntusanze nsanze ndi kuri machine niko ndakora umwe watubwiye ati mu gikoni yego ndi mu gikoni turafata umwanya munini fata umwanya munini ati ko turakora amafoto ugasanga uraya majoro uri kuri iyo machine uri kurakora benshi banagwayiramwe amaso muga waheza ku kazi hamuga telefone umukiriya ati ibintu byawe nabitunganije muza kubitora ugasanga amatelefoni yazimije ntariko arakwitaba donc biri mu bimwe mu ngorane duhura nazo muno mwuga aha muri swag pictures nibihe bintu mushira imbere kugira ngo uyu mwuga wanyu ukomeze kubungukira cyane ibyo dushira imbere ni cyambere ni guha valeur umukiriya kumva ko umukiriya ni umuboss dan ukamuha agaciro hama tumaze gwagacira abakiriya tukabaha ibintu vyiza aha ikindi naco muje tugendera ko hano muri swag picture turagerageza kuba abizigirwa ku bakiriya bacu nimba hari umukiriya ya bookings imbere hama haheze nk'amezi abiri akacaza ubundi arusha amafaranga ya uwo wa mbere ngo duce tumukansoringa ivyo twemera ko bibaho donc watanguye no dufata hama wawundaje tukagereza kumwa ama option ahari bidakunze ntangorane aha ikindi naco turagerageza gutanga ivyo tuba twakoze ku mwanya kuko nikindi kintu gikunda kuba ku photographe usanga umuntu yakoze akazi agiye gutanga ibintu atevye twe turagerageza ku byo tuba twavuganye muri contrat tukabigendera ko tukabishitsa ku gihe kandi no mu gihe cy'akazi umwanya tuba twahanye wo gushikirako tukagereza tukabubahiriza ego okay muri swag pictures mafisa modo babitiye kandi rwanye peut-être sindi abanyamideli bacu ba partenaire kuri entreprise ya swag picture nabo dufise mugabo turakorana turafise abo dukorana hari umunyamideli afise nka impuzu ashaka kwerekana baratwitura benshi turakorana nabo tukagira de shooting ko biri muri ya category ngena kukubwira ya fashion yego donc yego turabikoreramo hari kabazo ntogera ndakubajije hari gihe usanga mwebwe aba photographe muve nko mu rubanza mukagenda mwito gati oya rubanza yo mu ni hasa no kunira sinzo namwitaba ntitwariye kandi nzo kujya byari byuzuye urumva ntitwanyoye bagomba ducisha ibyo kujya hejuru ku makamera gutya bijya ni byavuye bategeza kuba cyo gufungura bon je sinzi nk'abandi ba photographe bagenzanje mugabo twe muri swag no kuri bibuze nta ngorane dutera kuko uhera witere gushika mini muri kumwe n'umuntu bibuze vraiment nta nakimwe twe dushira imbere akazi umuntu aba yaguhemvye anyway bironka bibonetse ni vyiza
bitabonetse naho nta ngorane. Ubwo yaraheza rero ni igiki wobwira Jean umujeni wese yifuza gukora ibintu usanzwe mukora ngaha, ni igiki womubwira nk'impanuro izo mutekerera? Umujeni wese ashaka gukora uno mwuga wa photography nibaza ko icambere yomanza kuwujamo aho ukunze, ikintu cyose kijamo gikunze, ukumva ko ucinjiyemo kubera bikunze atari uko ugiye kurondera amafaranga. Natwe igihe twabijamwo nta mafaranga twavize, twumvise ko dukunze ico kintu hama turakijamo, kuko iyo ikintu gikunze nubwo utakironka amafaranga urakibandanya, hama ugeze ugikunda uriga, kuko benshi ubu barafata kubera muvyeyi amuguriye appareil agasimbira akagafotora, ntiyize ngene ashobora gusetting iyo appareil afise, hama rimwe kabiri akaba yavuga ngo yabaye photographe. Donc kundi ico kintu ugira ukore ucige, hama ubahe abo ugiye kugikorera, donc les clients umenye kumuha agaciro. Amashuri yo kwigisha gufotora biba ahari? Pour le moment hano mu Burundi ntayo turaronka, mugabo ya amateri yahora aba ya photographe bavyize baragirisha rimwe. Donc une fois agize uyumva ari nk'umujene akayitaba, kuko birafasha. Antwa mu buzima nta muntu yigera areka kwiga, nubwo uvutwa ko wahejeje ubandanya wiga. Yego, kandi umva mu gihe wamye wiyumvira yuko utahejeje uzotera imbere, kuko imisi yose wiyumvise ko warangije ikintu ahubwo uri kuribesha. Yego, ko twagusanze mu gikoni rero kurakinjika, none etape je zikurikirana nizi tugwa mu gikoni nyene canke turava mu gikoni tuje mu kabaraza? Bon, ahubwo mubigize neza. Musanze nagira nje muri shooting, nibaza ko noca ndabaha karibu tukagenda tujana mukaraba bimwe ariko ndababwira kuri tele live ngene biba bimeze, ngene tuganira n'abakiriya koma Kinshasa rese ngene twijeha. Yego, karibu cyane kugira ngo y'amafoto bagati uni so pictures yakora bati nabonye nabiwe n'amasomo ya. Yego cyane, karibu rero tujana umve ahubwo twanatevye, ahubwo zinga ngira guca. wayibonye rero none wabonye meze gute? Ijob nayibonye ni job. Wabonye byari bimeze gute? Byari good sana vraiment naryohewe cyane. Guhera kuri tele ko mu biro aho usanzwe ukorera pito kuza nka kuri tele vraiment nabonye umwuga byo kurukora wari urenzo ndavuga ivyonze. Aho ni byiza. Afite benshi batubona turiko turakora ntibamenye n'ibibashikira ku tele ngene bimeze. Ubona nk'ubu ahantu twagiriye uramanza ukaraba umuyaga uzomeze gute ikiya cyangwa watubonye ngenda ubona ko udapfa gutereka ari hose uraraba ati eske lumiere y'umu yaswije uri kurafotora ahiri nawe aho gipasi kuko nupfa gutereka imbere ya ngira wabibayemo wabibonye. Job from twakoranye bien sana ebani wari tayari wari fresh wari god ebani ogumunyemeza fe ogumufuta. Asante sana kabisa. Eko antuka nizeye ko nikindi gihe two shwa kwikora ku kandi ndoheza kandi mutwitabe meme na jewe bise nk'urubanza antukuzonyaruka kunyitaba breve uko inzobango cyane nanje nogera ntabashimi Pam Channel TV ukuntu yita abanyamyuga nkatwe ikatugendera ku mirimo aho turi
mu gikoni aho turiko turakorera kugira ngo abo tubikorera bamenye ivyo ubuzima tubayeho andeore hajya kuri terre batubona cyangwa mu buzima busanzwe rero coup de chapeau kuri Alternative mubandanye mugendera aba artiste ni benshi hari impano nyinshi zimo ba jeune hano mu Burundi ndazi muzobona amatara menshi hama Imana ikomeze guhezagira ibikorwa vyanyu